Haleluya. Amena. Rero Imana iduhaye akandi kanya ko gusangira ijambo ry'Imana. Amajambo tugiye gusangira n'amajambo tuza gusoma hano mu gitabo mu butumwa bwiza bwa Kristo Yesu bwanditswe na Mariko igice cya 13. Turahera ku murongo wa 32 gushitsa ku murongo wa 37. Ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu bwanditswe na Mariko igice cya 13 uhere ku murongo wa 32 gushitsa ku murongo wa 37. Ijambo tuza kuganira ko ni ijambo rivuga ngo ntutwagwe n'ibisamaza vy'iki gihe. Ntutwagwe n'ibisamaza vy'iki gihe. Ariko uwo munsi canye iyo saha nta ubizi, niyo boba abamarayika bo mwijuru canye umwana w'Imana, atari data gusa. Mwiyubare mube maso musenge, kuko mutazi igihe bizoshikira. 34. Ni nk'umuntu yasize urugo rwiwe aja mu kindi gihugu, asigarana abashumba biwe urugo. Kandi ahejeje gushingira umuntu wese igikorwa ciwe, abarira uwurarira ngo yamagavye. 35. Nuko mwame mugavye, kuko mutazi igihe nyene urugo azozamwo. Namba ari ku mugoroba canye mu gicugu, canye mu nkoko, canye umutwenzi ukitse. 36. Kugira ngo niyaza giturumbuka ntazasange musinziriye. Ariko ico ndababariye ndakibarira bose nti mwame mugavye. Haleluya. Aha ku murongo wa 37 ni Yesu avuga ngo ico mbabariye, nuko ngo ico yababariye kibariye intumwa, ariko ngo simbariye mwebwe gusa, mbariye bose. Haleluya. Natwe turi mu ishengo rya MINEVAM Kigobe, nukuvuga ngo Kristo Yesu yadatubariye. Haleluya. Rero n'amajambo tugiye kuganira avuga ngo ntutwagwe n'ibisamaza vy'iki gihe. Bene data, kubizera ibisamaza biri hose, kandi ibisamaza ntibiri kure, vyama biri hafi. Ibisamaza bihera ku muntu ari hafi cyane yawe. Ibisamaza bihera kuwo mwubakanye. Ibisamaza bihera ku mugore wawe, bihera ku mugabo wawe. Ibisamaza bihera mu mwana wawe. Ibisamaza bihera muri baryo utunze. Ibisamaza aho ugiye hose ubisangaho. Ugiye mu isoko uhura n'ibigusamaza. Ugiye ku ishure uhura n'ibigusamaza. Ibisamaza turiko turavuga ni vya bindi bishobora kugusubiza inyuma. Haleluya. Ni bimwe bishaka kugutesha intumbero yawe nk'umuntu afise intumbero yo kugendana n'Imana. Ushobora guhura navyo mu isoko, ushobora guhura navyo ku kazi, ushobora guhura navyo ahantu hose. Haleluya. Ushobora guhura navyo mu mpuzu ushaka kwambara. Ushobora guhura navyo mu byo ushaka gufungura. Ushobora guhura navyo mu bibanza ugomba kujamwo. Ibisamaza biri ahantu hose. Haleluya. Nico gituma Yesu aha yari kabwira intumwa abategura, ababwira ati ntaragaruka muzoca mu bihe bikomeye. Hari ibihe bizitangira kugaruka kwa Kristo Yesu. Kandi uri kuraraba ivyo Yesu yagiye aravuga vyose, kino gihe birahari.
aha twahereye ku murongo wa 32, ariko uhereye ku murongo wa mbere hose Yesu yagiye aravuga ibizoranga ibihe bigoye dutegerezwa guhura navyo nk'abizera. Haleluya. Ariko ushitse ngaha ku murongo wa 13 Yesu avuga ati ngo uwihangana agashitsa ku iherezo niwe azokira. Yesu ashimwe. Uwihangana agashitsa ku iherezo niwe azokira. Nukuvuga ngo rero hamwe n'ivyo twohura navyo, mbega two kwihangana kugeza ryari? Ni gushitsa ku iherezo. Haleluya. Ico gituma Paulo yavuga mu Filipi ngo sukuvuga ngo je vyaheze ngo mejije kugihabwa, sukuvuga ngo mejije kuvuga ubutumwa ngo nashizeho ishengero, ndabandanya gushika ku mpera y'umuhamagaro wanje. Haleluya. Yesu ashimwe. Bene data, igikuru n'ukuzokira. Benshi tuvuga ngo twarakize, mugabe ivyanditswe bivuga ngo uzokira n'uzoba yashitse hehe? Ku iherezo. Uyu munsi kidusamaza nuko tuvuga ati je ndakijijwe, ko namwakiriye birarangiye. Haleluya. Tugaca dushira ko ya majambo avuga ngo Yesu yatubabariye ibyaha vya kahise n'ivyubu n'ivyakazoza. Nivyo Yesu nazogaruka gupfa, mugabo ufise responsabilité yo kubigenderamwo. Haleluya. Rero iryo jambo ni ryo kwiyapri kuri mu vyaha ngo yaduhariye ibya kahise n'ivyubu n'ivyakazoza. Ayo majambo ari majambo yangoye gutahura, yafashe umwanya muremure kumva ko Yesu yampariye ibya kahise n'ivyubu n'ivyakazoza kandi je ngifise ibingora. Haleluya. Ntahura yuko Yesu atazogaruka kumfira, ahubwo mfise responsabilité, mfise igikorwa cyo kubibamwo. Haleluya. Uhereye aha gushitsa ku iherezo. Haleluya. Rero Yesu aravuga ati ntaragaruka hazoza abigira Yesu, hazoza abigira abavugishwa, bakora ibimenyetso n'ibitangaza kugira bazimize benshi. Ivyo uyu munsi birahari. Ikiriko kirazimiza nabigira abavugishwa, bagakora ibitangaza n'ibimenyetso kugira bazimize benshi. Yesu avuga ati ntaraza hazoza ibihuha n'intambara hirya no hino kugira abantu baranduka imitima. Kandi uyu munsi ibihuha ni vyinshi, hirya no hino hari intambara. Yesu avuga ati ntaragaruka hazoba ibihe vy'ubukene, hazoba ibihe aho abantu basigara badashobora gushika ku rugezo rwo kubaho nk'uko vyategezwa kumera. Uyu munsi birahari. Hazoba guhamwa, tuzobeshegwa, tuzotukwa, tuzokwanywa. Uyu munsi birahari. Mu miryango ngo umwana azoshengerana mwene wabo kugira yicwe. Uyu munsi turabona mu miryango nta rukundo ruhari, abavukana urukundo rwaragiye. Umwana azicisha se yicisha umwana, abana bazogabagabira abavyeyi. Nukuvuga ngo nitwobivuga vyose, ariko ugiye kuraba igihe turimo kigaragaza ivyo Yesu yagiye aravuga. Mugabo rero aho twagomba gushingira naha ku murongo wa 33 haravuga ngo mwiyubare mube maso musenge kuko mutazi igihe bizoshikira. Haleluya. Mwiyubare mugire gute? Musenge kuko mutazi igihe ivyo bizoshikira. Haleluya. Ariko iki gihe turabona vyarashitse, tubirimwo. Nico gituma bene data, ibi bidusamaza, ibi bitugerageza, umuti wavyo ni gusenga. Yesu ashimwe. Umbwire mugenzi wawe ati ni gusenga. Nta handi
twoneshereza ces épreuves, ces tentations ni mu gusenga. Tugeze igihe uyu munsi umugore n'umugabo batumvikanye baca bahitamo kubivamo. Kandi ugiye kuraba abari hafi y'ababivamo uzosanga ari akantu gato batahurije ko. Twumvise bavuga yuko urugo rushobora gupfa korogati. Umwe afyonda hasi uwundi afyonda kufyonda hasi nkaba afyonda hejuru tuvane. Yesu ashimwe. Rero bene data ugiye kuraba ikintu gishobora kugenda gikuraho utwo tuntu twose ni gusenga. Burya nasanze abasenga bama banyuranye n'abadasenga. Kuko burya umuntu asenga ahagararanye n'udasenga, burya iyo baraba bose ubona bakanura mugabo ntibabona bimwe. Ntibiyumvira bimwe. No kuvuga ntibavuga bimwe kandi babaye muri bimwe. Ico gituma Yesu yatanze ibanga rikomeye aravuga ati mugire gute mu senge. Yesu yari yaratahuye ko mu bihe twimirije, mu bihe turimwo umuti suwundi, umuti sugusengerwa, umuti nuguhaguruka ugasenga. Nitushaka gutraversa, nitushaka kwambuka, nitushaka kuharengana, nitushaka kuzokirira kuri rya herezo nitutahitamo kuba abasenga. Iri jambo rirakomeye, mwiyubare mube maso musenge kuko mutazi igihe bizoshikira. Ubundi ikibazo gihari, ikibazo ni iki: mu bihe byo gusenga hama hariho uruhande rumwe rushaka gusenga mu ishengero n'urundi ruhande rutagomba gusenga mu ishengero. Biva kuki kugira ngo habeho iyo division kubijanye n'amasengesho? Ikibazo nuko amasengesho kumbure abahagaze imbere tuyasigura nabi. Kuko turashobora kwama tubwira abantu ngo baze dusenge, ariko dutegerezwa gusigura gusenga uko ariko. Kuko gusenga Yesu avuga ngaha ni ugusenga kuri hejuru cyane yo gusaba ibintu bifadika. Haleluya. Iyo tutatomoye gusenga hariho umugwi w'abantu batazoza. Kubera iki? Kuko umuntu afise vyose, afise amafaranga muri konti, atanayazi n'igitigiri, afise amazu menshi mw'iki gisagara, utamutomoreye neza amasengesho mukeneye gusenga ntazoza. Acavuga ati abo bana bakeneye ibirato byo kwambara bari bo baza, nous avons nos affaires. Ariko Yesu avuga ati mube maso musenge, ntayikavuga amasengesho y'ibirato, ntayikavuga amaparisere, ntayikavuga amazu. Yesu ariko avuga amasengesho adushoboza guca mu bihe bigoye. Haleluya. Ariko avuga amasengesho ashobora gutuma umukenyezi abana n'umugabo agoye badasambuye. Haleluya. Ariko avuga amasengesho yaho umuvyeyi ashobora kubana n'umwana atanguye kunywa urumogi, atanguye kunywa inzoga, atamubwiye ngo ntuzusubire gutaha ngaha. Kuko iyo umwana ubwiye ngo ntuzusubire gutaha ngaha, umwana si wuhanye, wewe uba wihanye. Kuko uwo mwana urahamagarirwa kumusengera. Iyo Yesu avuga ati mwiyubare musenge, ariko arabwira abantu bari kubuzi barira ngo baranyanka, barambeshera kwa boss. Ayo n'amajambo tudakwiye kuvuga turi ku kazi. Baranyanka kuwizera ive mu kanwa, barambeshera kuwizera ive mu kanwa. Ja mu cyumba cyawe usenge. Haleluya. Benshi bariko batukwizera ko bavuga ati, umwe yarambwiye ati burya abakizwa ntibakundana. Arambwiye ati nyiri umuyisilamu aho ngwariye wasanga hari abayisilamu nka 10, ndakubititse mugabo hari abayisilamu bariko barakina ikarata. Ndababaye mugabo naho mbabaye basi ndabumva bavuga ati ndakuriye ndagutsinze, bima kugira iciyumvira ariko aho ugwariye abakizwa nta n'umwe uzobona.
ni gute tworengana aho hantu tutiyumvira iyo twavuye? Ni mu gusenga. Haleluya. Rero bene data, nitwohateba twiyubare dusenge. Igihe turimo ni igihe cyo kurondera Imana. Igihe turimo ni igihe cyo gusenga. Ntuvuge ngo umwaka uheze bitakoretse. Senga. Kuko impera ya 2024 siyo mpera y'ivy'Imana ku buzima bwawe. Mwiyubare, mube maso, mugire gute? Usenge. Kontra bamwe bari kwavuga ati zaheze. Ni igihe cyo gusenga. Ntuje mu ruhagarara, usenge. Rero uku gusenga turiko turavuga bene data, no gusenga kuguhishurirwa. Urakeneye guhishurirwa icyo amasengesho ari. Mu gihe tubonye abantu bari mu masengesho bambayo ntibafise ikibazo, twebwe duca tuvuga ngo bafise ingorane. Nta ngorane bafise, ahubwo wewe uvuga ngo bafise ingorane, wewe ufise ingorane ikomeye. Kuko umuntu yama mu masengesho arazi akamaro k'amasengesho, arazi icyo ari cy'amasengesho, yamayo kuko yahishuriwe icyo ari cyo gusenga. Wewe wiyumvira ngo ariko asenga kwera ishati imwe afise, mugabo burya si ivyo. Nawo kwama amasengesho kwera afise ishati imwe, wewe wihenze. Yarahishuriwe icyo ari cy'amasengesho. Bene data, uwo mubiri wambaye urakeneyemo amasengesho. Uwo mubiri wambaye urakeneyemo amasengesho. Ntukeneyemo ibiraya gusa. Dukwiye kugira ivyiyumviro bigera kure nk'abantu barimwo Yesu. Nimba tugera ahantu ukavuga ati hakenewe ko nja kurya ibiraya, umenye ko ukeneye kumenya ko hageze ko usenga. Uwo mubiri wambaye urakeneyemo amasengesho. Kristo Yesu amaze kwambara umubiri, amaze gutahura ko yabaye 100% homme kubera yambaye umubiri. Haleluya. Kwambara umubiri kwa Kristo Yesu kwajanye n'ibanga ryo gusenga. Ico gituma nawe ukiri mu mubiri ujanishe n'ibanga ryo kurondera Imana, ujanishe n'ibanga ryo gusenga. Yesu yarazi ko acambaye umubiri akeneye amasengesho kugira ngo icyo ategezwa gutanga ntikinyohwe n'amasengesho, icyo akeneye gutanga ntikimigwe n'amasengesho. Kuko Yesu yarazi ko azotukwa, Yesu yarazi ko azokwanywa, Yesu yarazi ko azobeshegwa, Yesu yarazi ko akeneye ubwenge mu bamuhaririza, mu batamwemera. Yesu yarazi ko akeneye inkomezi zo gushika mu bisagara hirya no hino agenda avuga ubutumwa. Yesu yarazi ko akeneye kumenya iyo aja ku munsi n'iyo ataja. Nico gituma Kristo Yesu yarakeneye amasengesho. Ariya usomye muri Luka igice cya 6, Luka igice cya 6, Luka igice cya 6 ku murongo wa 12, turaza no gusimbira ku murongo wa 17 n'umurongo wa 19. Ngo muri iyo minsi avayo aja ku musozi gusenga, akesha ijoro asenga Imana. Yesu ashimwe. Yesu yarafise umuco wo gusenga. Ico gituma nawe ukuza umuco wo gusenga. Haleluya. Ngo muri iyo minsi ngo Yesu ngaja ku musozi gusenga, akesha ijoro ryose asenga. Ijoro rikeye ahamagara abigishwa biwe, atoranya mu 12 abita intumwa. Ku murongo wa 17 aravuga ngo amanukana nabo ahagarara hateze,
kandi hariho ishengero rinini ry'abigishwa biwe n'ishengero rinini ry'abantu bavuye i Yudaya hose ni Yerusalemu no mu gihugu cyo muri Tiro na Sidoni gihereranye n'ikiyaga kinini, baje kumwumva no gukizwa indwara. Kandi n'ababazwa n'impwemu zihumanye barakizwa, kandi ishengero ryose rigerageza kumukorako kuko ubushobozi bwamuvamo bukabakiza bose. Yesu ashimwe. Tubona Yesu avuye ku musozi ngo niho yashoboye gutora intumwa ziwe 12. Burya iyo usenga ku munsi wamumenya ibiri ivyo n'ibitari vyo. Wamumenya ibiri ivyo n'ibitari vyo. Iyo usenga wama wumva ibikwiriye n'ibidakwiriye. Twe tuzi ko Yesu yari afise intumwa 12, mugabo Yesu ntiyari afise intumwa. Tuzi ko Yesu yari afise abigishwa 12, mugabo Yesu yari afise abigishwa benshi barenga 70. Haleluya. Mugabo mwabo bigishwa barenga 70 bari hafi yiwe yakuyemo intumwa 12. Izi ntumwa 12 Yesu yazitoye hehe? Yaraye hehe? Mu masengesho. Nico gituma Yesu yamenye ati ndakeneye gutora ba Petero, ndakeneye gutora ba Yohana, ndakeneye gutora ba Yakobo. Haleluya. Mu ngo zacu iyo twaraye turasenga, tumenya abagore bacu ko bavyutse bashavuye cyane abagabo bacu bavyutse bashavuye. Turamenyana. None sivyo? Turamenya. Tugira ubwenge bwo kubana n'abana bacu, tukagira ubwenge bwo kumemana n'abo dukorana, tukagira ubwenge mu bintu vyose. Burya hari ubuzima buba mu muntu asenga. Uwo mubiri urashobora kuba mw'ivyo urya gusa, mugabo iyo uhagurutse gusenga uwo mubiri uba mu buzima bw'Imana. Haleluya. Yesu yari afise ubwenge bwo kumenya, ariko muri we harimo n'ubushobozi bwo gukiza. Mbega ubushobozi bwava he? Ubushobozi bwava ku musozi w'Imana aho yarara arasenga. Nawe mwene data urakeneye amasengesho. Ubundi ugiye aha hantu twasomye, ariya twasomye muri Mariko igice ca 13 ku murongo wa 30, aha muri Mariko igice ca 13 ku murongo wa 34, bariko baravuga ngo kugaruka kwa Kristo Yesu ngo ni nk'umuntu yasize urugo rwiwe aja mu kindi gihugu, asigarana abashumba biwe urugo, kandi ahejeje gushingira umuntu wese igikorwa ciwe abarira urarira ngo yame agavye. Haleluya. Bene data, Yesu imbere yuko aduga mu ijuru hariho inyubako yasize ngaha ku isi. Iyo nyubako ni shengero, kandi iryo shengero sizi impome zine. Iri shengero nabakiriye ubutumwa nabizeye. Bibiliya ivuga ngo ngo nabakozi biwe. Ndagomba kukubwira yuko Yesu ntashaka kuba umuntu asohoka yinjira gusa, ariko ugomba gutahura yuko Yesu yagusize quelque part. Haleluya. Niko ijambo ry'Imana rivuze ngo kugaruka kwa Yesu ngo kuzoba kumeze nk'umuntu yasize urugo rwiwe aja mu kindi gihugu asigarana abashumba. Iri jambo abashumba c'est son serviteur, asigarana abashumba biwe urugo, kandi ahejeje gushingira umuntu wese igikorwa ciwe. Yesu ashimwe. Haleluya. Umuntu wese Yesu yamushingiye igikorwa ciwe.
wewe wa mumama we, Yesu yagusigiye igikorwa cyawe mu rugo. Wewe wa mugabo we, Yesu yagusigiye igikorwa cyawe mu rugo. Umwana, Yesu yagusigiye igikorwa cyawe mu rugo. Rero icyo Yesu yiteze hajya yagusize, yiteze ubuzima bw'amasengesho. Kuko nutasenga uzovuga ngo urugo rwanse. Bene abizera ntibakwiye kuvuga ngo urugo rwanse. Haleluya. Kuko Yesu yavuze ngo abazokirana bazihangana gushika kwiherezo. Umugabo yizera nakwiye kuvuga ngo umugore yana. Uwizera nakwiye kuvuga ngo ku kazi bira. Burya ntuzuve ku kazi batakwirukanye. Kiretse waronse aha. Jiwe nuko ndabibona. Ntahura yuko atamuntu akwiye kuva ku kazi kubera bamuvuga. Ahubwo umuntu akwiye kuva ku kazi kubera yaronse promotion, kubera yaronse ahandi. Ariko guta akazi kubera bakuvuga, none bujya kugiye kwicara muhira wabitoreye umuti. Navyo watoreye umuti. Ahubwo ukwiye gusenga kugira ngo uruvuga ururengane. Haleluya. Yesu ashimwe. Nta muntu akwiye guta ibya Kristo kubera ari muri chômage, tutagiye no mu vy'akazi. Ntusubire inyuma kuko imbere hawe harahari. Rero shengero ry'Imana, icimviro ca mbere caraha. Sinzi ivyo uri kurabamwo ingene bimeze, ariko ube maso, ugire gute, usenge. Haraho uri kurimvira ati mbega ndabigire gute, mbega bimere gute, mbega ndabikore gute. Ico ukeneye, urakeneye kuvyura ubuzima bw'amasengesho muri wewe. Uve ku rugezo rwo kumva yuko usenga kubera hari chance, hari kitagenda neza, hari ikintu ukeneye mu buryo bufadika, ahubwo ugira ubuzima bw'amasengesho. Nibwo Yesu avuga ngo mube maso musenge. Kubera iki? Kuko ngo uzotsinda, ngo nuzoshika hehe, nuzoshika kwiherezo. Haleluya. Bene data, ikindi kibazo gihari nuko tutinjira aho tubaye ngo turabe ibibazo dufise. Yesu ashimwe. Ariho ijambo bakoresha bavuga ngo hofule. Hofule no kugira gute? Nukwibagiza. Sa? Nukwibagiza. Umukizwa nakwiye kwibagiza. Yesu ashimwe. None wo kwibagiza gute? Bavuga yuko umuntu yosiga ikikurimwo murajana. Ntukwiye kwibagiza, ntukwiye gufukira. Bujye gusenga. Iyo dusenga bene data, ntidusenga amasengesho y'idini. Kenshi nuko dusenga dushitse umugigwa w'abakizwa uvuga gusenga. Mugabo dukwiye gusenga tudashitse umugizwa w'abakizwa bo gusenga. Dukwiye gusenga duhanganwa n'ivyo turiko turabamo. Kuko Yakobo yarabivuze neza ngo nihaba hari ubabaye agire gute, asenge. Nihaba hari unezerewe naririmbe ishimwe. Nukuvuga ngo ugusenga Yakobo duhimiriza suko idini, suko mu kigwi, nugusenga kwaho ubaye. Yesu ashimwe. Ariko umwaka urahera aho tubaye, ivyo turimwo twaravyakiriye, twabishize mu bubati, twarabibitse. Mugabe ikinige cyuko twugura amatiriwari. Twugurure bwa bubati dukuremo ya madosiye yose. Haleluya. Hari abana twahevye, twabashikirije Satani. Ikinige cyuko tubashikiriza Imana. Haleluya. Uwo mwubakanye navuze ati nta kundi nzomutunguko ni gwanje. Oya ntumutunguko. Mushikirize Imana. Ibintu numva twarabihevye tuvuga ngo niko bimeze. Indwara zimwe twavuze ngo ni diabete ya hehe yo mu muryango. Nta diabete yo mu muryango ihari. Yifate uyishikirize Imana. Bene data, sengera ku bintu ingene bimeze. Nivyo Yesu yavuze ati ibihe
bizoba ibihe bihindagurika, ariko ntimusamazwe n'ibihe, ntimutwarwe n'ibigomba kubasamaza, nimubisengereko. Mbwira mugenzi ati sengera kuri kijya kintu, musengereko, sengera ku bihe, sengera ku mpera y'umwaka. Impera y'umwaka Satani arayikorera ko cyane gose, kandi dusaze tubizi. Mugabo turiko turapanga aho tuzoja kuruhukira. Yesu ashimwe. Impera y'umwaka umugwanizi wewe abari kariruka kugira ngo aheze programme yiwe, kugira agenda yiwe ayuzuze. Mugabo natwe turiko turimvirira impuzu z'imisi mikuru. Iki sigiye cyo kwiyumvira imisi mikuru, ikirige cyo gusenga. Haleluya. Ikirige cyo gusenga, nige cyo guheraheza na 2024 turiko turasenga. Ikirige cyo kwinjira muri 2025 turiko turasenga. Niyo ntumbero dutegerezwa kuba dufise nyamukuru, gusenga. Haleluya. Umwaka ugiye guhera turaba distrait, turasamara cyane. Satani agaca ashitsi ibikorwa by'igihe ciwe cimena z'imyaka. None tuzi ko ngatanga ibimazi, kandi twavyubatse ukora nivyo tuzi. Mugabo ugiye kuraba abantu baragongwa cyane, abantu barapfa cyane. Nico gituma natwe dukwiye guhaguruka tukagira gute, tugasenga. Mube maso, musenge. Haleluya. Uvyumva gutega bene data? Yesu ashimwe. Haleluya. Bebe ujya gusenga n'ingabire. Arona bataza gusenga ko avuga ati iyo ngabire si gwanje. Oya gusenga si ngabire. Haleluya. Arabandi bataza gusenga ko bavuga ati je navyo namenyere vraiment, nta nivyo noshobora, ho gusenga je no bishobora. Satana haragufise. Hano n'abandi bataza gusenga kwera ata mwanya bafise. None umwanya ufise n'uwahe? Yesu ashimwe. Wewe umwanya ufise n'uwuhe kudafise umwanya wo gusenga? None ufise uwiki? Yesu ashimwe. Haleluya. Hari abandi bataza gusenga kwera bazi ko gusenga biruhisha. Gusenga ntibiruhisha. Yesu ashimwe. Gusenga no kuganira n'umukuzi, no kuganira na papa wo mwijuru. Mbega hari uhorambikwa no kuganira n'umuntu akunda. Umuntu ukunda, muze murabe abantu bari muri periode ya fiançailles, bitegura kubaka, birirwa baraganira, hagera no kuryama bakirirwa bicaye kubera urukundo rurabira. No gusenga burya nukwirirwa turaganira n'Imana, umukunzi wawe. Haleluya. Bene data, depression n'ahandi ziva ni kubera tutaganira n'Imana. Burya Imana n'umujyanama wacu, nta kintu cyategerezwa kutubungwisha dufise umukunzi. Haleluya. Kuko quelque part bitwica ni ibintu twigumirije. Mugabo iyo two kwiyugururiye ukaza imbere y'Imana ukamubwira ati Mana ni wewe papa wanje, ukumva ko wobwira Imana cya kintu utobwira umuntu, cya kintu utobwira umugore wawe, cya kintu utobwira umugabo wawe, ukumva ko wokibwira Imana, aho hantu nibaza ko uhavumerewe neza. Imana n'umujyanama. Rero gusenga si amakuba, gusenga si ibibazo, gusenga si ubukene. Haleluya. Gusenga si ukubura yuja, gusenga si ukubura icyo ukora. Haleluya. Gusenga ni ubushobozi, ni ubuzima. Gusenga biduha gutambuka, gusenga biduha kurengana, gusenga biduha kwihangana, gusenga biduha kwirinda, gusenga biduha kuba maso, gusenga biduha kuba abakristo bari mu buzima.
abakristo buzuye inkomezi. Gusenga biduha intsinzi, gusenga biduha kunesha, gusenga bidushoboza gukorera Imana, gusenga bidushoboza, haleluya, kubaho ubuzima Imana ishaka ko tubaho. Ubuzima budafise amasengesho n'ubw'intege nke. Ubuzima budafise amasengesho nta ntumbero bufise. Intumbero y'Imana muri wewe ikenera guherekezwa no gusenga. Uyu munsi rero uvyure amasengesho mu buzima bwawe. Haleluya. Uyu munsi ugire gute? Uvyure amasengesho mu buzima bwawe. Ikindi nagomba kuvuga aha ku murongo wa 37 aravuga ngo ku murongo wa 35 ngo nuko mwame mugavye kuko mutazi igihe nyene urugazozana namwo, nambari ku mugoroba canye mu gicugu canye mu nkoko canye umutwenzi ukitse, kugira ngo niyaza giturumbuka ntazasange musinziriye. Haleluya. Bariza mugenzi ati mbega urasinziriye canye uri maso? Bene data, iyo kuba amaso bihavuye haca haza gusinzira. Yesu ashimwe. Kandi iyo haje gusinzira haca haza hari ikintu ca mbere gitakara. Nibiki bitakara ku muntu asinziriye? Nusubira kuba amaso mu buzima bwa misi yose. Urahororokegwa, urasubira mu vyaha, ucusubira mu vyo wahozemwo. Iyo udasubiye mu vyo wahozemwo tuba twicaranye ngaha, bamwe bari ngaha wewe uri ahandi kubera iki? Urasinziriye. Yesu ashimwe. Akarero dufise na akarero k'ishengero ry'Abitesalonike. Ishengero ry'Abitesalonike haje abigishwa b'ibinyoma bavuga ati Kristo Yesu burya yaramaze kuza. Nico kibazo ishengero ry'Itesalonike cagize. Ishengero ry'Itesalonike ryagize ikibazo c'abigisha b'ibinyoma bazanye ivyete bivuga ati burya ukuri kuratomoye, ivyo Yesu yavuze nukuri, Yesu yaramaze kuza, nimuhagarika ibintu vyose, kubaha Imana ni kugikenewe, gukora ibikorwa ni kugikeneye, murashobora kwiberaho uko ariko kose. Abantu baca baricara. Ariko kimwe mu vyo batakaje igihe haza ayo makuru, Paulo yagarutse ko cari au centre y'ibyabasubije inyuma, kwari gutakaza ukwezwa. Haleluya. Ibisamaza, ibigomba kudusubiza inyuma, ibigomba kugenda bidutandukanya n'Imana, ahantu umugwaniza agomba gukora aciye mu bidusamaza ni kudusubiza inyuma, agenda atwambura ukwezwa. Ico gituma aha mu Tesalonike wa mbere gice ca 4 ku murongo wa mbere havuga ati nuko bene data ibisigaye nukuvuga ngo nuko ibisigaye yari paraporo y'ingene babatumye ko Timoteyo kugira ngo aje kubatera intege bivanye n'ubuzima bari ko barabamwo bwo gucika intege, bwo gusubira inyuma, bwo kubona yuko ata mpamvu yo kubaho kuko Yesu yaraje, mugabo nta nuwo babona, ntibazi ingene bimeze, bari bahawe insiguro itariyo. Rero bamaze kubatera intege niho twumva ngo bene data ibisigaye turabinginga tubahanura mu mwami Yesu, nkuko mwatwize ko ingene mukwiriye kugenda no kunezereza Imana, murushirize cyane kugenza mutyo. Kabiri, murazi ivyagezwe twahawe n'umwami Yesu kubabarira ivyo ari vyo. Ico Imana igomba ni ukwezwa kwanyu no kwirinda ubushakanyi.
kugira ngo umuntu wese muri mwebwe amenye kuganziza umubiri wiwe mu kwezwa no mu kubaha Imana. Yesu ashimwe. Bene data, mu bihe bikomeye ubwa mbere Yesu icyo tugombamo nuko tuba maso. Ariko intumbero yuko tuba maso nukugira ngo tugume mu byo yihanikirije, nukugira ngo tugume mu byo ashaka, nukugira ngo tugume mu ijambo ryiwe, tugume mu bwizigirwa, tugume mu kumwumvira. Haleluya. Ivyo byose rero nta handi bipfundikiye, bihagaze mu kuguma mu kwezwa. Yesu ashimwe. Ikintu cya mbere Imana ishaka cyane inezererwa mu muntu ari maso mu buzima bwiwe n'Imana, mu buzima bwo gusenga, nuko uyu muntu agendera mu kwezwa. Gusenga no kwezwa birajyana. Haleluya. Umuntu ari maso mu bihe, resultat premier ni pirete, ni sainteté, n'ukwezwa. N'umuntu asinziriye mu buzima bwiwe bw'impwemu, ingaruka mbi ya mbere no gutakaza ukwezwa, no kuba mu buzima buhumanye. Paulo ariko avuga iri jambo ry'ukwezwa aha ku murongo wa 3 ngo icyo Imana igomba, la volonté de Dieu, n'ukwezwa kwanyu no kwirinda ubushura, n'ukwezwa kwanyu no kwirinda ubushurashuzi. Yesu ashimwe. Rero iyo turiko turavuga ukwezwa kw'abakristo, ndabona Paulo cyane cyane yarashimikiye kw'iri jambo ryo kwirinda ubushurashuzi. Namye niyumvira kubera iki Paulo yavuze ukwezwa, akangurira aba bantu bamaze gutwarwa n'inyigisho y'ibinyoma ivuga ngo Yesu yaraje abatera intege, avuga ati icyo Imana igoma ni ukwezwa kwanyu no kwirinda ubushirashuzi. Kubera iki Paulo ahitamo iri jambo? Nuko ugiye kuraba, ubushurashuzi ni mpwemu y'ubusambanyi iba mu muntu. Haleluya. Kuko si mpwemu itera abantu gusa, ariko ubushurashuzi ni mpwemu y'ibyifuzo by'umubiri, ibyifuzo bya kamere, itabaho mu buryo bwo gutera umuntu gusa, ariko iba mu muntu. Yesu ashimwe. Nico bita ubuzima bw'ubusambanyi cyane ubuzima bw'ibyifuzo by'ubusambanyi mu buryo bw'ivyiyumviro. Haleluya. Rero iri jambo nabonye tworigaruka ko kuko Paulo yavuze ukwezwa ashira kw'iri jambo. Nico gituma natwe iri jambo kino gihe turakeneye kurijanisha no kuba maso. Haleluya. Ubundi impwemu y'ubushakanyi kenshi Satani arayikoresha mu bakizwa. Kubera iki kenshi Satani ayikoresha mu bakizwa? Satani kenshi ayikoresha mu ishengero kuko Satani arazi ko igice kinini cy'abakizwa baravuye mu busambanyi. Arazi ko bigoye ko abasunikira mu busambanyi mu buryo buri fizike. Mugabo Satani acakoresha strategy yo kubashira mu busambanyi bw'ivyiyumviro. Ico gituma umugwi munini w'abayizera bari mu ishengero babaye mu buzima bw'ubushakanyi, mu buzima bw'ubusambanyi mu buryo bw'ivyiyumviro. Ico gituma rero iyi mpwemu kino gihe dukwiye kuyigwanya, kuko ni mpwemu cyane cyane ikura ishingiye ku gihe tugezemo. Haleluya. Ni mpwemu iba mu muntu kandi ugasanga hamwe na hamwe twarayiretse, hamwe na hamwe umenga none jewe ko katamuntu ndondera ngo dusambane. Usanga umuntu ari muri ignorance ku bijanye n'ivyifuzo by'ubushakanyi, afise mu mutwe ubushake, ibyifuzo by'ubusambanyi afise mu bigumbagumba vyiwe. Mugabo Satani we warazi ico bikora mu mukizwa. Ubushakanyi bwo mu vyiyumviro, ubushakanyi bwo mu bigumbagumba burica ingabire, bwica imihamagaro.
bupromotinga abakizwa b'intege nke. Kandi niyo vyakuze ni bimwe bivamo kubohwa no kwikinisha, abantu usanga za masturbation. Ubuzima bw'ubushakanye nibwo buvamwo twovuga ibiki. Uyu munsi ari ibintu biharawe vyo gusambanira kuma apel video. Rero havamo ubusambanyi budakorwa mu buryo bw'umubiri, mu buryo bugaragara, mugabo hakavamo ubusambanyi bwo mu mutima, ubusambanyi bwo mwibanga. Niho rero uzosanga ingabire z'abantu zarazimye, ubuzima bwa gikristo buri mu ntege nke, imihamagaro yarasubiye inyuma, ugasanga by'ukuri Satani abaravuga ati ntaco ntugenda mugabo ndagufise. Cyo gituma ijambo ry'Imana rivuga ati nyene inzu, nyene urugo ntazasanga usinziriye, azasange uri maso. Icakugomba ko nukuba maso mu gusenga, wongere ube maso mu kwezwa. Haleluya. Rero turagiye gufata akanya ko gusenga. Twirinde ibisamaza vya kino gihe. Ico dukeneye n'ubuzima bw'amasengesho. Mube maso, mugire gute? Senge. Ikigira kabiri, tube mu buzima bw'ukwezwa. Ikintu tuza gusengera kimwe nyamukuru ni gusenga twanga ubuzima bw'ubusambanyi bwo mu vyiyumviro. Kuko kenshi usanga abakizwa barataye ukwezwa, abakizwa baragiye mu ntege nke. Kubera iki? Satani yarababoheye mw'ibi vyifuzo vy'ubushakanyi, ibi vyifuzo vyo mu bigumbagumba, ibi vyifuzo vya kamere. Sanga benshi baboshwe n'imyuka yo kwikinisha, benshi baboshwe n'amapornografi, benshi baboshwe n'ubu busambanyi bwo kuma video, ama appel video. Ugasanga muri bo nibanga kubera iki Satani yarabafatiye aha hantu. Mugabo iki ni igihe cyo kubohoka mu izina rya Yesu. Turashaka kuvyaguruka. Nta kindi cokuraho imyuka yose atari gusenga, guhaguruka mu buzima bwo gusenga. Reka uduze ibiganza vyawe mwene data. Haleluya. Icambere turakeneye ihishurirwa ry'amasengesho bene data. Uru rugendo turimwo rurimo ibigerageza vyinshi. Urugendo turimwo birimo ibidusamaza vyinshi. Hari bigomba kudusubiza inyuma vy'uburyo butandukanye. Hari ingabire twari dufise uyu munsi zaranyoshwe. Hari imihamagaro twumvise twabariwe itakiri ku gikorwa mu ishengero. Haleluya. Hari uguhororokegwa gufatiye kw'ibihe. Ariko Yesu ataraza aravuga ngo unesha niwe azokira kw'iherezo. Reka uduze ibiganza vyawe uvuga ati ndashaka kububonesha. Urakoze Yesu, urakoze kubw'ubwoko bwawe, abari mu ntege nke ubahagurutse mu nkomezi. Ijambo ryawe ryatubwiye ngo tube maso dusenge. Urakoze Mwami, ijambo ryawe ni imbuto itabora. Haleluya. Isengere mwene data, isengere uvuga ati Mwami ndakeneye gukuza ubuzima bwo gusenga muri jewe. Ndakeneye ko gusenga biwuzima. Ndakeneye imyanya yanje yo gusenga mu cyumba canje. Ndakeneye kurengana ivyo ndiko ndabona mu rugo biciye mu gusenga. Ndakeneye imigenderanire yanje myiza n'abo tubana mu nzu. Ndakeneye imigenderanire myiza y'abo tubana ku kazi. Ndakeneye imigenderanire yanje myiza n'umuryango wanje. Ndakeneye urukundo hagati mu bo tuvukana. Ndakeneye imigenderanire myiza hagati y'abavyeyi banje. Ndakeneye imigenderanire myiza n'abo dukorana igikorwa Mana. Ndaguhaye amashimwe
ndaguhaye icubahiro. Reka dukomere Imana amashyi menshi. Reka dusenge bene data, twirukane uyu mwuka Satani akoreshereza mu ishengero, uyu mwuka w'ubushakanyi, uyu mwuka w'ubusambanyi bwo mu vyiyumviro, uyu mwuka w'ubusambanyi bwo mu bigumbagumba. Aho abantu basambanira mu vyiyumviro, bagasambanira mu bigumbagumba, kandi ugasanga umenga kuri bo kubera bibera mu kinyegero, bikorekera muri bo, ugasanga muri bo bibaniye n'iyo mpwemu, bibaniwe n'ubwo buzima. Reka uduze ibiganza vyawe dusenge. Mwami Yesu, ndakweretse uyadugije ibiganza. Turakankamiye iyi mpwemu isohoke mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Icyo ugomba Mana ni ukwezwa. Iyi mpwemu yahumanije abantu, ubuzima bw'ubusambanyi bwo mu vyifuzo, ubuzima bw'ubusambanyi bwo mu vyiyumviro, turategetse tuvuga ngo hunga, hunga mu izina rya Yesu, sohoka mu izina rya Yesu. Twirukanye ubushakanyi buzana kwikinisha, twirukanye ubushakanyi buzana guhumana, buzana ubusambanyi. Mana, turisengeye uduhe kuganziriza imibiri yacu mu kwezwa mu izina rya Yesu. Abakenyezi bari hano, abapapa bari hano, kuganziriza imibiri yabo mu kwezwa. Abasore bari hano, inkumi ziri hano, kuganziriza imibiri yabo mu kwezwa mu izina rya Yesu. Akira kubohoka mwene data, akira gukira mu izina rya Yesu, akira intsinzi mu izina rya Yesu. Turagomba kubabera Mwami bariko bagendana inkomezi mw'ibi bihe, bariko bagendera mu kunesha mw'ibi bihe. Tugukomeye amashyi menshi mu izina rya Yesu Kristo. Aleluya. Rero Imana ibahezagire. Reka muduze ibiganza dusenge turangiza. Aho mugiye kuja mukuze ubuzima bw'amasengesho budashingiye ku kuronka ikintu gifatika, ariko bushingiye ku ntsinzi y'ibihe bya buri munsi. Aleluya. Duharanire intsinzi nk'ubu buzima bw'ukwezwa. Imibiri yacu tuyiganzirize mu kwezwa, ntituyiganzirize mu biduhumanya mu izina rya Yesu. Mana, ubane n'umuntu wese ahagiye kuja, umugirire neza, umuhezagire, uvyuriye inyota, uvyurire ishaka, umuhe kugenda nesha mu rugo, umuhe kugenda nesha mu bana, umuhe kugenda nesha mu bo dutunze, dore kugenda tunesha ku buzi, mu burere aho tubaye, uduhe kugenda tunesha. Urakoze, ni mu izina ryawe ryera Yesu dusenze dushima, amen.